rwaruka rw'abana b'abahungu basambura ingo z'abandi kumvo z'uko babona ko batagira amahera bafise ubukene bagaca babona ko kuja gusambura urugo rw'abandi kugira baronke ayo mahera co bari co ciza canke kuja kwicara ku marigara. Niye mpanuro bobaha nka wewe urugwaruka kandi mukamuzi yuko ugwaruka niko kazoza nibo bagifise inguvu zo gushobora gukora kugira dushikire ya mbono y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 igihugu kizobe giteye imbere. Wobahanura iki kugira ntibabandanye bagira ingendo mweniyo nize mpanuro woba? Nagomba ntangarize urugwaruka rw'abahungu wihaye ibintu gukwita abapfubuzi bakiyita abanywarumogi bakiyita basinda bibazwa iri terambere ry'igihugu uru rugamba turimwo kugira ngo uburundi bugira aho buvuye bugire naho bushitse ni gikorwa cy'ugwaruka niho cy'ugwaruka ko nitwe dufise inguvu ntitugume turabamutama bacu barashaje turabe anje yaraheje kubivuga ngo ntitura mukuru w'igihugu ntiturabe abo bakorana bajya ntavyo boshobora bonyene nivyo biciye mu politique publique no mu mukinofonofu novuga ngo barashobora kugira uruhara rudasanzwe mu kudutunganiriza imigambi yo kugira ngo tubandanye twiteza imbere ariko ugwaruka ni twebwe Burundi bwejo ugwaruka ni twebwe nguvu z'igihugu impanuro z'urugwaruka no kuri kumarigara nuko nobabwira ko bovayo bateshwe bate bakure inkota mu bwubati bakura amaboko mu mufuko bakore nivyo uravye ibihe kumbure tubayemwo kwihangira umurimo ntivyoroshe ni natangwe ndabivuga hari naho bisaba ko abari vocation mugabo uragerageza bikanka hari umuntu yise umwana ngo vyanka ndondera tube bavyanka ndondera n'igihugu kiboneti gwahagwaruka gwacu nukuri ruriko raterera cyane leta novuga ngo yama yagerageje kutwiyumvira ko yarazanye ibigo vya payeje yama yasavye gwaruka kuja hamwe bashinga ama cooperative bazisaba ingurane biyungunganye nibyo ama critique umuntu yumva inyuma ndakunda kuganira n'ugwaruka kanshi barakubwira ko bitoroshe kumbure harimo ka mwana wa mama niki muganda ndakunda kubabaza warapostiye wari ufise abandi muri kumwe wari ufise projet koko urajana umugambi wawe barawanga kenshi rero ahantu nkunda guca mburi inyishu bisigura ngo ntibarikangura baracasinziriye bari muri vya bintu batazi ivyo barimo novuga ngo nubwo utoronka yongurane muri bije nubwo utoronka yongurane muri payeje imigambi iriho fata iyo telefone yawe y'ibihumbi 500 700 n'umuriyoni ugendana uyigurisha ucuje hajya muri bata urondera kabanza urondera aho uruhagarara utangura ugura telefone tw'amatushe n'ucugura Android nturako ma Android bijya nivyo nayandi ma etape y'ababimenyereye wowe uhera kuri twe tw'amatushe jewe ndazi ko bajya abantu bakora muri bata kandi benshi n'ugwaruka ndakunda kuyicisha benshi usanga rugwaruka byukuri usanga basa neza usanga yambaye neza biragaragara yuko kumbura gufungura yo kugura agashati keza kuko kuba usa neza nk'ugwaruka navyo biri mu bituma bihesha n'ishusho nziza igihugu ko ntihobona umujene w'imyaka 20 agenda arakonyera mu gipataro kitameshe bisa nabi iki gihugu cyacu kiragendegwa hari abanyarwanda hari abakongomani mbere nabo mu bihugu vya buraya bariho bega baratwihweza kandi burya hajyanye iterambere rya mbere ni mu mutwe nabwo ari amafaranga iterambere rya mbere ni mu mutwe kanzu ukamenya gusa neza kanzu ukamenya kwihangira imirimo ni kuvuga rero intererano yanje impanuro nuko na twatugambi bita duto natwo turakenewe hari aho twokuvana wowe umugwaru kuri kuranyumva hari aho twokuvana hari aho twogushikana iga rero gukura amaboko mu mpuzu utabishoboye rondera abandi musangira ikivi mwiyungunganye hajyanye ngo imitwe ikoranye niko abakera bawuciye no kuvuga urashaka ufise iciyumviro cyo gukora ka uwundi akaba afise kijya muca rero mu bikombina mukumviriza wo gisona kurusha uyundi komsa uzosanga no kuri ugwaruka byagenze neza jewe rero no bahanura no kuri kuva mu marigara biyungunganye muri duto nibashika no muri binini navyo ni vyiza kuko Imana ihezagira uri ku kivi ntabwezagira wicaye abakobwa tuzwi yuko turantu bakunda kuba bahanze amaso abahungu canke abagabo mu kintu cerekeranye n'amafaranga canke mu kintu cerekeranye no gutera imbere novuga yuko mwige muri kuranyumviriza ndabizi neza hari akajambo ukunda kuvuga ngo umukenyezi ngo ni maboko igihumbi ako kajambo burya ugerageje ukavunagura ako kajambo ko kwereka yuko mwigeme urashoboye
ushoboye gukora ibintu byinshi kandi ushoboye gukora ibintu novuga si byose ariko ni byinshi kandi mu mwanya muto. Ico kintu cyo kuvuga ngo utumwanya uri kugendana n'abagabo canke n'abahungu uri kurata umwanya kubera yuko uyu mwanya ushobora kuba uri kuvuga ngo urabahanze amaso hari ikintu kurabasaba ariko haragera igihe bakavuga ngo wewe naka ntitugishaka kukubona singishaka kubona impande yanje kubera yuko yakurambiwe. Naho muri ico gihe uzosanga nta nguvu gifise zo kuvuga ngo haguruke ngo urondere kwiteza imbere no guteza imbere umuryango. Mwigeme igihugu kirakeneye izo nguvu zawe, kirakeneye ubwo bukerebutsi bwawe. Uyu n'umwanya wo guhaguruka ngo ukore ico kintu ukunda naho kiba gitoya ube ugihagurukire ugikore ugikunze kuko gutera imbere nitwumvira gutera imbere ubwo nyene twaduteye imbere ni ibintu biba ku munsi navuga yuko ni indero twishirako tuvuga ngo hari ikintu mpevye hari ikintu sacrifice kugira ngo nshobore guteza imbere umuryango nshobore kwiteza imbere nshobore no guteza imbere igihugu. Ico novuga rero mu guheza kuri ico mwarimu mumbajije novuga yuko niturabe ngo hari abaduha ahubwo turondere kuba abantu natwe batanga, turondere kuba abigeme, turondere kuba abakenyezi batanga, niturondere kuguma dusegerereza amaboko ngo badufashe ahubwo natwe turondere gukora kugira dufashe abandi. Murakoze. Mark na Ange, bivanye nuko niyo ngendo uko muyibona mu kibano iwanya aho mubaye, niki mwosaba leta canke abajejwe intwaro aho muherereye bokora kugira iyo ngendo iranduranwe n'imizi kugira tuzoshikire ya mbono y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 ugwaruka rutasigaye inyuma? Nikihe mwosaba leta yokora? Hari umugani bavuga ngo karahara mu ruganda ntibacura, mvuze rero ngo karahara mu ruganda ntibacure, niyo leta nabo bajejwe intwaro nibaza ko ari bo tugomba tuvuge rero cyane ko uruhara rwabo n'intangere novuga mwirisekeza kumbure ryo kugwanya amarigara kugwaruka. Kuvuga ngo leta ivyo kuyihanura cyangwa se kwishikiriza nk'ugwaruka tuba dusanzwe twarakuye amaboko mu mpuzu mu kwiyungunganya ni byinshi kuko natwe duhura n'intambamye nyinshi muko kwiyungunganya kwacu muko kuba dufise imigambi ntituronka aho tuyikorera. Turabona mama barriere ya leta, turabona intambamye abajejwe intwaro rero novuga ngo uruhara rwabo aha hantu ku ruhara rw'abajejwe intwaro cyangwa leta turaza kubateba gose. No kuvuga ngo icambere co no tangaza ko baratwumviriza kumburamo n'ababajejwe intwaro abadokatier murimwo abastanteri mu murimwo guverineri abarimwo mbere n'umukuru w'igihugu mu dutera kamo nibaza ko abarimwo nabo basanzwe bafashanya mu bikorwa byo kurongora igihugu cyacu. Kuvuga ngo rero kugira ngo habeho gutuza aya marigara haraba ingamba zikomeye kandi zifatwa na leta irakwiye gushiraho novuga ngo ibigo ugasanga muri quartier hakabaho guhimiriza mu makartier hakabaho novuga conseil de sage umugwi w'inararibonye ujejwe koko kugwanya aya marigara hakabaho kugwiza ibikorwa byahariwe ugwaruka. Ivyo rero bica bikurikiranwa nabande mustanteri ntavyazi muri quartier kinama ntavyazi mustanteri hacabaho suivi yande ya chef de quartier n'abasanzwe bafashanya kurongora iyo quartier hakabaho rero gusuiva mbega bya bikorwa nimba ari kivirusange nimba rutundi tuntu two kwiyungunganya kugwaruka bako babikora gute mbega nibanga hakabanza ko d'abord identification nuruhe gwaruka dufise rushomereye bakamenya muri quartier dufise gwaruka rungahe gwahagije ishuri rushomereye kuko umaze kubura umushomeri hari abahinga mu bya masociale bavuze ngo burya hajya ubushomeri ni source y'ibibazo byose biza muri societe. Barakwereka bifata mu minwe kabanza bakidentifia mbega dufise ugwaruka utagira kazi rungahe mbega mu rwo kwanaka afise abana banga hatacoye ko barakora ivyo bakabimenya bakamenya no kubahangira imirimo. Erega leta nayo muri vocation yayo harimo no guhangira imirimo abene gihugu kuko kandi n'amahoro ishira hamwe risanzwe rikomoka ku kigo ONI risanzwe rijejwe ivy'akazi. Ni kuvuga ngo rero umwene gihugu wese ugwaruka handakuramo aba bamaze gukukuruka mugabo namaze gukukuruka baba bafise amategeko abakingira y'ivy'akazi ingene bashumbushwa inyuma yo kuba baravuye mu kazi. Hariho rero novuga amategeko ajije gukingira abashomeri
umunyagihugu wese umukiri muto umuntu aba yahejeje ishuri arafise droit au travail. Ivyo dukunda kubibona cyane mu bihugu vya rutura vy'iburaya aho usanga koko ega abashomeri bariyo mugabo haba hariho ngo novuga uburyo bwabagenewe kugira ngo biyungunganye. Mu gihe rero twe tukiri mu nzira y'amajambere umukuru w'igihugu ati uburundi bwifashe 2040 uburundi buteye imbere 2060 tubatera kamo nawe abishira mu ruhare ntiyaba amatangazo ntiberere mu majambo gusa mbega bariko bategura ibikorwa bingahe ibi bimeze gute bamenye amabezwe y'ugwaruka kwa twebwe Burundi bwejo amabezwe y'ugwaruka mbega ugwaruka rukeneye iki ivyo bakanza bakabimenya ivyo nako kugira babimenye nakubwiye ni ca gikorwa c'abajejwe intwaro bihera muri quartier hakabaho identification nabivuze bakamenya kandi bakabaganiriza hakabaho ivyigwa vyimbitse byo kumenya mbega wowe ushoboye iki nimba umujene hejeje amashuri afise impano yo gukina umupira kweke batomwankadira naje gukina umupira nimba ashoboye gukina basket naje muri basket nimba afise impano yo gukina utugenegene naje mu tugenegene kuko ibigo by'ubugenegene ngaha mu Burundi turabifise. Igikorwa rero ca leta ngaha kirakomeye cyane ntibavyirengagize ntibagume babata kwimfane gusa nubwo uruhara rwinshi dusanga aribo bigize sindabibazwa mugabo leta nayo intervention yayo novuga ni ikintu kiza kuza giprimasiriro tu kiza imbere kumenya ugwaruka rwacu rukeneye iki ugwaruka rwacu tugwifuza kwiki ko turiko turakura hakabaho gutegura bazo basubirira urekeranye bigumire mwibi byuko abapfubuzi ndavuga ku bahungu bibere abaguma bigumire mw'ivyo guma basegereza amafaranga yo kwisiga amavuta aho ni kwikote abakobwa bizorangira tugeze muri 2040 dufise ugwaruka novuga kwabasegererezi azobara abantu babicanyi bafise ivyiyumviro abaderenka muri rusange cyo dufise ugwaruka kwabaderenka gusa ataco rugwihereza ataco ruzi kuko ntihigeze haba ivyigwa vyimbitse vya leta gumenye kujera ugwaruka rwayo no kuvuga ngo umuntu abicari iyo yateguwe hajya n'abavyeyi ndabibutse ko n'abavyeyi bafise uruhara rukomeye kugira ngo umwana kure igendero yo kuziko baguha niyo utuma ugira ibintu tinya akubwira ati iki kirazira mwana iki kimeze uku so yateye imbere bigenze uku nyokorome hajya shitse yarize harabaho guhimiriza umuvyeyi akumva ahimirije cyane n'uruhara rw'abavyeyi turaza kurushika ko nagonye n'abavyeyi baba bakenewe ko umuvyeyi ni wamenya indero y'umwana wiwe kumbure dokarti ntiyo yimenya cyane mugabo rero haca habaho gukorana biguma bituruna hahandi uruhara rw'inzego mu barongoye guhera hasi abarongoye intwaro bakavugana n'abavyeyi mbega ujya muhungu wawe ashoboye iki mbega ujya mukobwa wawe ko tumubona karagendana n'umupapa bimeze gute ko tumubona yinjira amahoteli yinjuruka ivyo vyose bakabimenya bakabiganira n'abavyeyi komsa bihereye hasi biraduga buke gaca baho na ya makadre yo kubaswiva neza uzosanga n'ukuri tugeze 2040 ugwaruka ruri fresh mu mutwe ugwaruka gwakuye amaboko mu mpuzu ugwaruka rufise ivyimviro byo kwihangira imigambi mbere jewe novuga ko 2040 hari kure uravye igihugu ingene cifashe ingene gisa neza kandi n'ugwaruka rurakeye ni bibazo gusa bahura navyo byo kubura akazi nyene bacaje mu izingeso ugwaruka rwo Burundi rurakeye kubisa kajisho nkatwe tukiri bato dukunda kuraba rezo social urabona ko n'ugwaruka gwiyumvira ati ko tutazi kudandaza ko tutashoboye kuja gupagasa muri za Kenya za hehe ugasanga n'ukuri arafise page ya TikTok ugasanga akora du challenge gusa kandi utwo turamutunze ugasanga ari yumvira kuri page kuri Facebook ugasanga aracisha kutuganiro utuntu dutwenza abantu hajya n'ababajejwe intwaro barakenera gutwenga nabo barakenera kwisamiza abashitse muhira bavuye ukazi barushe haraba kubitiza akajisho muri Facebook acabagwa kugwaruka ruriko ruragerageza kwiyungunganye mu gukina udukomedi mu gutwenza mu tundi duforme twose do komedi nyene ukashusanga biraryoshe urugwaruka renda rutera intege urugwaruka rwamaze kwiyumvira ati ubuzima ntiburi kurima gusa ntiburi mukorora gusa ntiburi mu gushinga amakoperative gusa bakiyumvira n'ayandi masource de revenu yose ashoboka ugasanga kumbure ruko riteza imbere kandi narigeze gusoma n'ikindi gitabo sindikibuka neza cy'umuhinga mu by'ubutunzi yaravuze ko umuntu normal yategerezwa kugira n'imiburiburi cette source de revenu ntiwite ku mahera byinjiza
ntiwite kuri vya bindi kaga page ka ufise kuri Facebook ayo kinjiza, ntiwite kuri gwa rukwavu waguza gwinjiza, ntiwite no kuri twa telefone kumbure uri mu kwingunganyamo muri bata twinjiza, mugabo ukwize seti source de revenu isorosoro guri yica niko babivuga. Hamwe harazana 100, ahandi hazana 500, ahandi hazana 1000 komsa haragihuza gusanga yagwiriye, bikaca bikorohera rero no mu gutunganya za ndoto zacu z'imigambi miremire dufise. Umva rero ko uruhara rwa leta nago ari ntangere kugira ngo kumbure ugwaruka rugire ico rumari igihugu, dushikire yambono umukuru w'igihugu adasiba kuvumera vuba cyane twihuse. Murakoze. Ngerageje kumwunganira bwa yuko iri hangiro igihugu cacu cihaye, novuga yuko si hangiro ryoroshe kugira ngo tubishike ko nabivuze kuva kare, birasaba intererano ya buri mumo wese, birasaba ukwitanga kwacu twebwe bene iki gihugu. Ikindi naco novuga nuko Mark yari yavuze neza ati hariho ibigo vy'utugenegene, nanje kubganje nobona novuga ngo nosaba yuko ivyo bigo vyokongerezwa. Ego birahari ariko vyo vyiza vyongerejwe, ego ni vyiza abana barabarungika ku ishure, ariko hari igihe usanga umwana abo wanyuma mu ishure kubera yuko hari yindi mpano yari yinyegeje muri we, yari kuba ariko arakuza guhera akiri muto. Ivyo navyo uca usanga iyo atabitanguye hakiri kare, uca usanga biriko kiko kiraba kimwe mu bituma igihugu cacu gisubira inyuma. Novuga yuko nk'akarorero nimba umwana ari novuga afise inguvu mu kubumba, hari hakabwirije kuba hariho amashure menshi abavyeyi bashobora kurukamwe abana babo bafise mwe nizo mpano, izi mpano zo gudukorera ibi bintu nyene tuguma dukoresha mu kibano. Donc comme ça oca usanga ndavuge ati igihugu kiriko kiratera imbere kubera yuko buri mumwe wese yoba ari karakurikirana ikintu akunda. Ikindi naco nokongerako aha mu gisagara cacu ca Bujumbura usanga ugwaruka gwinshi gwama ku matelefone canke rukama ku ma ordinateur. Novuga ati nk'intererano notanga yaba igihugu cofasha mu gutuma ati nyumba ugwaruka gogira ya identification mark yavuga, bakavuga ati ugwaruka rwacu gwama ariko rukoresha umwanya munini ibi bintu, nk'ubu ugavuga ati okay igihugu kiragize investissement, hazoba hariho application iri muri amatelefone ngendanwa, izoza iratuma ugwaruka ruhurira hamwe, izoza iratuma ugwaruka rugira amakuru ruronse biciye muri yo application. Canke nawe ukavuga ati iyabo gwaruka goza rurabonera utuntu aho hariho ikintu kiza kirabibutsa biciye muri ayo matelefone, ikintu kiza kirabibutsa biciye muri ama ordinateur, kibahanura ati izi ngeso si nziza. Donc bigaca nko muri ama video bakunda kuraba, bigaca muri ama memes bakunda kuraba. Donc nivyo vyoba bimwe mu vyigisha ugwaruka yuko izi ngeso zo kugendana donc abigeme bagendana nabo bati si byiza, ati ntibibereye, yuko izi ngeso z'amarigara atabereye. Ego nico coba mu vyotuma novuga ugwaruka gwisubirako, kuko urumva zo binyigisho baza bararonka ku munsi biciye muri ivyo bikoresho baza barakoresha biciye mu binga bwa none. Iradiyo, televiziyo, RTBB ni vyiza ry'Uburundi bwiza.